umunsi ugira gatatu ari nawo wa nyuma w'igikorane ciswe ngo tegura inzira y'uhoraho mw'ishirahamwe ry'amashengero y'Urutare mu Burundi wari wakanyamuneza kadasanzwe. Imigwi itandukanye y'abaririmbyi irabica biracika. Abitabiriye igikorane baca basabwa kwitwararika kuvuga ubutumwa bwiza kurusha ibindi vyose bokora. Arise Manisha yisunza amajambo ari mu ikete Paulo yandikiye ishingiro y'Abaheburayo mu gice ca 11 kuva ku murongo wa 14 gushika kuri 16 hamwe no mu gice ca 13 ku murongo wa 14 yigisha ko akanya umuntu amara mw'isi ari gato cane, eka ngo niyashengeye akagenda atacajanye. Ikindi ngo abantu bakeneye gukizwa atari mu bujyajya canke ubwiyorobetsi. Akagira ati igihe c'imanza kizoba ico kumaramara kuri bamwe. Benshi bareka gukizwa kubw'inyifato yacu uko dusa bikabagasa. Wewe bigira wimvira ngo uruyabwenge uri kijuju cyanyuma ngaha kwisi. Nimbaza ko Imana itakubona ibona vyose muri vyose nta nakimihishishwe. Ibana ma ame kohe esprit. Nakaya kuyihenda kuko wundi musi uzomaramara izo kumaramaza. Sindiko mbwira umuntu numwe ngandi ndiko mvuga ivyo yantumye kuvuga. Ico ni cyambere gituma witegura. Paske uwundi musi uzomara ndakubwire ngo hari gihe cyo kumaramara kizoba ku bantu bose bayibesha. Ko benshi bayibesha mu nzu y'Imana. Benshi barivanga mu nzu y'Imana. Kandi irashave kandi irababaye. Nje kukuburira uyu musi. Arrêtez ça. Hagarika kuvanga, hagarika kwibesha. Imana ntiziza gutora ibisuma n'abantu, ntiziza gutora abageni bayivanga abahabara. Ntiziza gutora umugeni wa vrai. Turafise ico twaremewe, turafise igituma turi ngaha. Benshi barafuye baradusiga. Benshi iyumvira bafuye kuvura ubwenge ingene bangana. Wibaza ko basigaye kugira ngo unezereze isi. Wibaza ko ngaha kubera hariho mission dufise ku munota kubwiza twebwe nk'abakozi b'Imana kubwiza abantu bose ukuri c'est tout. Kubabwiza ukuri kuko igihe kiriko kiragenda cihuta. Yesu agiye kuza vuba. Ikindi gihe cyo gufata ubuseriye. Ukizwa n'ijambo ry'Imana muri Apocalypse 22 ngo niba ukijijwe wezwe waraparanganye ubwe n'abanyavyaha uve mu bintu vy'Imana. Amanyanga mu nzu y'Imana mucafu ugwango rutagira izina, jalousie, une haine diabolique mu nzu y'Imana. Ubesha abantu bose ngo umuntu w'Imana n'umunyavyaha ateye bwoba. Reka kubabaza Imana. Abantu bakanga gukiza kwera bakubonye gusa ati nimba Imana yanyimeze kujya ntavyo nzozamo. Je préfère kumupagani. Yesu adushobotse. Nayo icegera c'umukuru w'igihugu akengurukira mama buntu umungere mukuru w'ishengero kuri ico gikorane biyumvire gutegura. Ati bikorane nk'ivyo bituma imitima iguma itekanye ngo naho n'iyindi mirimo ishobora kuranguka neza. Ikindi naco nuko ngo atashira hamwe canke ishengero ryovuga ngo rishira imbere Imana ridashize imbere rukundo. Nta sengero nta shira hamwe nembe ryovuga yuko ryoyoboka uhoraho ridashize imbere urukundo kuko Imana par définition muri yo nyene ni rukundo nyene, rukundo rutagira ingero. Bisigura yuko twese dutezwe guhurira muri urwo rukundo tugenda tugana data wacu. Rero banyandicubahiro mwese muri ngaha bavuga butumwa turabakengurukiye cyane gose kwico civugo mwatoye. Nagomba kubabwira yuko mwizina rya leta dukenguruka cyane gose bene butuma imitima iguma itekanye, abantu baguma bakurikira Imana bagenda bafatanye hamwe. Ivyo nivyo bituma n'ibindi bikorwa vyiza vy'iterambere bishobora kuguma bikorwa kuko gihe imitima idatekanye mwe yumvira kuca nkunda kimvira ukundi no gushira hamwe mu vy'iterambere murumva ko bitashereza ngo bishoboke. Muri ico gikorane abatari bake bakaba barahindukira Imana bakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo.